Dodoma ho urumva cyabaye ibindi bintu abantu cyo gitangaza nyine urumva twaririmba ukabona ayandi makwaya atumiwe yataguye no kugira ubwoba bwo kuririmba kudibuka kwaya muri Dar es Salaam twahuriye Dodoma kabisa ukabona ko abantu bavuye Dar es Salaam n'imyifato Dar es Salaam basa neza ariko ngurabe kuko inzu wasanga dupanze nk'imahoteli amwe ukumva ingene bari gutuka bari gutukana bagize none biri gute mbona abandi ingene bahagarara neza ntibatinya mike basi kuko yari kubyo byose yari Imana ari kugira ngo icyo sezeranye gishike kigaragare basi byabaye uko twese kutanga uduma saa 12 umugoroba turagenda ebana kwa kweli Imana ndimuyiveko umugore ari gusenga sengana umushitsi bwoba Imana nkoreye kugira ngo ndonka abantu ngaba muri inzu naciye ndaba umugabo Gerson nabana kugira Imana uryanga atapigi simu mugabo yagize aha agize baba fulani hivi tunapoongea wale waimbaji wa Ulyankulu Mapigano wamo ndani ico gihe mugiso iyo ya mbere yakiriwe gute mwarabonye ko bigenze neza kugira ngo mugire izindi nguvu zo gukomeza canke ko abaye gusubira kwigwana ko nyene kwanza ico gihe tumaze kuzekoreko tuvuyeyo abantu bazate babo mwemwe kucazumva kubera ico gihe hari igipindi cimarango bakunda gushaka wenyigisho basi bakashashamo ku radio indirimbo rero izo yumva yuko bamaze kuririmba mwaca muri vyizigatibo iyi ndirimbo kumaze gusohoka kayikoresha ariya ni ngombwa ibintu sibibi turashima Imana mu byukuri haize iminsi twaje twumva indirimbo zibiri badeshizeko ico mwavyakiriye gute Chero de fangwe nari mu isoko nari kujana bisamaki bazemu abangire agizema kwambi sandirimbo zari kwambi zindirimbo tekanze urimbo runaka gwarimba cyukuru uyo munsi nkuciye mu kuringira nk'abari kugura imbogo uyo munsi baratombe kwera nigire umunezero nongera nyine urumva basi sisi ni barua ariko yongera yamaze gusohoka mwaramaze kubibyamamare ngira ngo ntibyari bikibatangaza yabaye nyongeza gusa ariko haswa mwima murakando irifu kuko yara barayivugije nk'imyaka 5 atayindi kwaya iraza hejuru yayo mwenye murakaka wagenda Dar es Salaam haba mu birabo haba hose wasanga amasupika bakwiti ari guhera mu gatondo aho wacha hose mitani haba imosha barusha wasanga ni mapigano kwa hiyo twaza tumaze kumenyekana kumva abantu bifuza abantu meze gute ndivyo ibintu bisanzwe
Turabaha ikaze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwa Story Room TV aho muherereye hose ku isi ku migabane itandukanye igize isi. Turabaramukije, turabasuhuje. Kuno mugoroba muri kumwe kandi na jewe Felix Albert birashoboka. Inyuma ya kamera hari Hermani itanga ku buntu. Turabatahije cyane aho muri mugubwe neza, abo bitameze neza mukomeze kwizera Imana kuko turi mu isi. Mu isi niko byama bimeze, hari igihe bimera neza, hari igihe bimera nabi, ariko byose no kubishimira Imana. Turiko tuvugana turi mu gihugu ca Australia mu ntara y'ubumanuko ku mugwa mukuru wayo wa Adelaide. Rero kuno mugoroba nkuko mubibona imbere ya kamera zacu murabibona kandi ngira ngo no mu kanya gaheze mwumvishe kuri mu ntangamarara mwabonye ko hari tumwe mu turirimbo twabashiriyeho no kuvuga twasuye canke twagendeye uyu mukozi w'Imana mubona imbere yacu kuri kamera zacu. N'umukozi w'Imana akuze, umupasteri yabonye byinshi, yarakoreye Imana mu bihe bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu buryo butandukanye, yarakoze byinshi bitari bike. Cyo gituma twahisemo kumugendera mu rugo iwe kugira ngo tumuganirize, atubwire byinshi, atubwire ibitandukanye tuza kumubaza kuko ntiyo tubwira byose ngira byaba bitwara amasaha menshi, ariko twagerageje gufata ingingo zimwe ntoyi kubyo tuza kuvugana. Rero uyu mukozi w'Imana ni Pasteur Bangirinama. Turakuramukije Pasteur. Ego. Mwaramutse neza. Ego Pastor, murakomeye. Turashima n'amahoro. Weekend mwayiriye neza. Cyukuri twayiriye neza, tubishimira Imana. Turagiye neza. Ego. Reka tubasabe mubanze mudusengere gatoya mu masegonde 30 hanyuma tubone kwinjira mu biyago byacu. Mana kugira neza, Mana uzi ubuntu imbabazi nyinshi. Turagushima kuri Mana nzima, turagushima Mana Imana kuri ishora vyose. Mana yacu Mana nzima, aya masaha tugiye kuyaga n'abasavyi bawe. Tugiye kuyaga n'abandi benshi bazobona ibiyago. Mana kugira ngo bigire ico bunguye ku bantu bawe. Mana yacu Mana nziza, batahuri bacu bakunduka imeze, Mana uzobukoze. Urakoze ugiye kwa natwe, turaguhaye kazi tubera Imana kuko umurongozi wacu. Mana ivyo urabikwimo n'umwanya bishike. Urakoze byo kuvyakiriye, urakoze kandi kwa natwe twese. Ndabisabye nshima nkenguruka mwami, ni kubwizanja ryo mu ijuru. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane Pastor. Ego rero tugiye kuvuga na Pastor ibitari bike, ariko ahanini tugiye kwisunga cyane ku bintu by'uburirimbyi. Tugiye kwisunga cyane ku bintu by'amakwaya, kuririmba kuko naco n'igikorwa mwakoze kumbure mu myaka yanyu igihe mwari mukibasha mukibishoboye. Basi nibyo tugiye kuvugana ko cyane, ariko mu ntango reka nubwo nabavuze bikeya mu byo mukora canka bo muri bo, reka tubasabe mwongere mu twidondore kugira ngo abariko badukurikirana bongere babamenye. Urakoze. Kwizina nitwa Bangirinama Yustus. Ndi umugabo nubatse, mfise umugore, mfite abana. Hanyuma nabuzukuru ndi nabo. Ivyo kuri Imana yarampezagiye. Hanyuma ndi umukozi w'Imana mu buryo bw'ivuga butumwa. Imana yanshimisha mu nimero yayo nk'umupastori. Nshishikara gukora ibyo nshoboye, ibyo mbwiwe kuko yaradutumye ngo tuyikorere mu buryo bukwiye, na cyane mu gihe tugezemwo ibi bidasanzwe dutegerezwa kuvuga kwa tugeze tubishitse kugira ngo abantu bakire bazora gubunga budashira nko babisezeraniwe. Ego Pastor, hanyuma mwarabaye muri ari amakambi y'impunzi muri Tanzania, ari amakambi ya kera cyane za Ulyankulu na hari za mishamba, ariko mwe mwabaye cyane Ulyankulu. Mwashitse muri ayo makambi ryari, mwashitsemo ryari? Twebwe urwimo rumaze gushika mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka 2022. Tuciye duhunga, hanyuma duhunze leta ya Tanzania twakiriye iratuzimana ico gihe mu byukuri bari bakibaye umuntu mu buryo bukwiye.
hanyuma dushikira ahantu hitwa Kigoma tumaze iminsi batubwira yuko baturonke ahantu badushira hari kambi bagiye dushiramo basi baratugabura bamwe babajana mu ikambi yitwa Pangare abandi bajana Ulyankulu je mu bajana nagiye Ulyankulu niyo kambi narimwo abandi bagenda muri Mpanda semuza Gatumba basi twabayeho uko twahageze mu mwaka 2022 natwashika muri gihugu ca Tanzania muri iyo kambi ya Ulyankulu kuvuga 2022 wari umuntu uciye ubwenge kumbere nabo byinshi uravyibuka kuva ico gihe ndavyibuka neza ko nari mfite imyaka nari ngiye kuza nk'imyaka 17 kwa irumva bidimwe mwenda bitahura ndavyibuka nuko okay rero mwashitse Ulyankulu muri uwo mwaka wa 2022 ni naho mwubakiye urwanyu nukuvuga urabona yuko ndakuze imyaka yose nayimaze ariko tugishitse 2022 tugihunze kuko nashaka kuyiga hanyuma narondeye uburyo cyo gihe hariho umufrero umupadiri yafasha abantu ugomba kenebuza kwiga hanze basi ndabisaba hanyuma nanje ndaronka umwanya cangenda muri Kongo ndahageze ubuzima ntibwanyoroheye ibyo mashuri sinakibandanya ncankora utuntu twibanze tudemarishe nyene muri Kongo igihe kimwe gihamana kimwe ndaronka akazi ko hari shirika rya mu butu yatanze ku bantu bari bahungutse hanyuma nanje ndaryinjiramo mu buryo bw'amayeri nyine urumva ndiyoberanye nanje ninjira muri akazi ndakaronka bacugenda ari moniteur agricole asi iryo shirika twakoramo yitwa Action kusaidia kwayo nakoze ku mwaka n'inusu ariko numva yuko nkumbuye kuza gusubira muri Tanzania asi ndondera uburyo ndasubira muri Tanzania asi maze kurongora ntivyanshoboke kugira ngo nongere nsubire muri Kongo nacemba muri Tanzania muri iyo kambi rero tugwa muri iyo kambi waciye guma muri iyo kambi ya Ulyankulu okay ayo makuru ntayo narinzi Pastor ko no muri Kongo ko mwashitseyo urumva niko bimera nyene yuri umuntu mukuru hari usanga baciye henshi baciye muri byinshi ego reka rero tuvugane ku bijanye no kuririmba muri Ulyankulu kuko Pastor nkuko navuze ni byinshi twovugana ariko tuzogena tubigabura tubivuge mu ngingo dutandukanye kuko murafite byinshi mushobora kudusangiza cyangwa mushobora gusangiza n'abariko baradukurikirana ariko reko no munsi ahanini tuvugane ku bijanye n'uburirimbyi muri mwakambi ya Ulyankulu tuzi amakwaya abiri akomeye cyane yamamaye cyane kuva muri imyaka yo mu za 19 muri East Africa hariho yikwaya ya barabara ya 13 bakunda kubita kwa vumbe vyote hakabaho ni ya Kwaya Mapigano izo kwaya zibiri zarebaye kwaya zikomeye pe ndibaza n'abariko baradukurikirana aho ntibombeshuza muri kira gihe canyu kira gihe ca mu myaka yo 19 gukomeza gushika n'ubu mbere n'indirimbo zanyu hariho benshi tukizikunze jewe ndazifise zo nka zose muri computer yanje ntamandazumbiriza umwanya wose ego mwero twababona muririmba muri kwaya ya Mapigano kuririmba rero mumaze gushika mu makambi mwiyumviye kubitangura gute canke mwari musanzwe mubikora kuva mukiri mu Burundi jewe tuturahunga nakunda kumva indirimbo ariko umutima wo kwiyunga na korale ntacyo nari mfite namba ndanezerwa ndi kumviriza korale bari kuririmba ndavyiranezera ariko abo twari kumwe bo bamwe barabaririmbyi batwahunze barabaririmbyi kuyunda yambaje yari umuririmbyi kuyi mastiro yari umuririmbyi ariko baratasha bari kubwira baratasha bakiri ku isi basi bo rero je genda ari muri Kongo bo binje batanguje korali basi maze gushika kubera gwarugwaruka abantu twakuranye twabana basi bagerageza kundondera nanje bansanga mu rugo basi kuko bari bazi yuko je ntari umuririmbyi kandi bari banzi ko nibereyo bo bati none ndibuka umwe yitwa Mastiro twaririmbana nyene arambwira ati bangina mati mu byukuri abantu ukwiye kwingwa kwaya muga abantu je kwaya ndayikunda kandi urinyira gukunda ariko
ndanka bya bintu mukora byo gupima umuntu kumanza gwagwaririmbe wenyine ntayaje wewe ntuzopimwa namba basi kubera kitari bwaro nk'umuhamagaro wavyo ndabwe ntubyukuje ntabyo ndi kwanza nta gitabo mfita n'amakaramu ariko siko ndabikenje bintu nakora baro uburyo kugira ngo ibyo bintu ndabakwepe cyo kinda kivemwe basi ariko urumva umutima wawe kunezerwa ndi kumva indirimbo nanezerwa cyane nakunda baririmbye basi uyu masitiro atebaje ikaramu nzogura ni daftari nzakugurira basi niwabizana ntangorana mu byukuri nta misiri yashize yaciye abizana zani daftari zani ni big agize bare iyo daftari rero kwandikamo indirimbo basi kwa gatanu almost wa gatanu amategu wa gatandatu sindagenda kiye urumva nagenda mfite ubwo ndi abantu babarambenze babatangura kumpima nanje ndatavyo nshaka ivyo basi ariko mu byukuri bakoresha ukwega Imana yabahaye bo arandeka rero bangi inama turazi yuko turi kumva mu yaga ryiwe bese arayishoboye kwayo nta ngorane hasi tangura kunyizeze ico gikorwa basi bwa mbere ndicara muri bo ndaririmba ndumvirize urumva ko ari bwa mbere murakumviriza ukuntu bakora ukuntu ririmba hasi indira hera indwizi zirashira ya gatatu ndumva yuko umengo iki kintu ndagikunze bitangura kuza ndumva yuko nanje umengo umuhamagaro urinjiye basi kitomba narumvise ko umuhamagaro winjiye ico gihe nakora ibyashara by'amavuta n'indagara ndabikora ikigoma ndabizana mu ikambi bo igihe rero ngiye ikigoma maze nk'imisi 3 canke 4 natanga gukumbura iyo maze nk'indwiho narumva yuko umengo natakaje ikintu kinini ndumva yuko urimbi ndabukunze hasi abandanya ndatondamyera kumuririmbyi mu bandi nuko yego bidea taifa la wana Israeli bidea taifa la wana Israeli aliwatusi na kuwatesa aliwatusi kuwatesa kuyatia lijidai nguvu za binadamu. Ariko pastor twebwe natwe twarashitse muri aya makambi ya vuba za Mutabira za Nduta za Mutenderi Kanembwa amakambi nkayo turagerageza gutangura ibintu byo kuririmba ariko twarahura n'imbogamizi twarahura n'ibibazo cyane bijanye n'ubukene uburyo ugasanga abaririmbyi biratugora ingene tworonka ibikoresho ugasanga ico ni kibazo gikomeye hamwe tugakoresha ibintu by'ibitari twakoze ku migaroni ibintu nk'ibyo mwebwe mwaragira ico kibazo c'uburyo bwo gutangura kuronka kugira ngo mugure ibikoresho mu muronka ibyuma by'umuziki ico ni kintu kiba kuri wese ku ntango sivyo usanga abantu bahezagiye bakaba bafite amafaranga ariko twese iyo nzira makora natwe niyo ntango twatanguriyemo tugihunze kubera nk'ujya ndayambaje Rodas wewe yahunze ari umuntu amenya gucaranga cyane kwa hiyo tumaze gushika hariya twarondeye imigereni garoni basi ugashiramo yene igiti barakora hanyuma ariko tutarashika kuri ivyo hariho ikwaya ya bene databari baravuye ahantu yitwa mu Kayogoro n'igishiya hari umugabo witwa Silas yaruririmvye akomeye bo bakoresha ikintu cy'igikunga nk'isipika urumva kwayo akubise nyene urumva wamenga ni sipente yuko igezweho basi twebwe rero onda yambaje ati bene data je murazi kwanze kuvuza gitari reka tugerageze turabe hanyuma Imana nitwagira umwete n'ibintu bishika ko ariko intango tutangura kuri bigereni basi barakora ibitari by'imigereni ndayambaje kubera ari we umuhanga tangura yari kumwe n'undi ngwitwa Kurumba abantu babiri bari bazi kuvuza gitari bo bacha tangura rero kwigisha abantu twige rero turabe turaba tuzoshika natwe basi tangura
vugira turarimbira kuri iyo migereni ariko haheze iminsi habona igitari c'igaratoni rero kimwe basi tukizimana natanze nga burakeye turabandanya n'uririmbyi ariko dusanga ntaho twoshika kugira ngo turonke ibintu bigezweho ni ngombwa tuba dufite amafaranga kuza kwirondera mu ishengero ngo baducangire ni ikintu kitoro bamwe ntibavyumva basi inama y'Ikwaya iricara kuko twari dufite kamati y'Ikwaya kwa iyo inama yicaye no yimvye tugire gute ya planning akazoza kakorare kwiye kuzobikora rimeze gute basi ico gihe rero tubona yuko kugira ngo turonke amafaranga tutwizoza kurima ibikonkwana kandi mwebwe barabemera mugasohoka amakambi sinzi hari n'abavuga ngo mwarashobora kuba mufite n'amatongo ngo yagutse babaha mwarimamwo ku buryo mwashobora kwimbura byinshi ivyo vyagiye kuba mu myaka imaze gukura ariko mu ntango ndi kubwira mu ntango ico gihe twari tugifashwa kugaburirwa n'ibindi basi ariko mu nyuma y'ivyo twatanga baraduhaye amatongo kuko igihe twashika baguye hectare 6 zo kurima inyuma basi zari nini hari hato basi uhamaze baragenda gasaba akongera akora birahandi uburima basi muri ubwo buryo rero korale tutangura kurondera uburyo kugira ngo amafaranga kuza guca ibaruwa kurima amaheka y'abantu aho turonse ari kubaka umuntu akaza kubaka inzu mu Tanzania mukajayo ico gihe twarondera umwanyine kubera harimo abantu amafaranga bakora ibyashara bazanga mu ibikorwa byari mu byinshi basi matoza gufyatura amatofari ico gihe hari abakeneye kubaka inzu z'amatofari twarafyatura kurima basi ico kiduha gushika ku vyombo by'intango twaronka ama amplifier akiri hasi mugabo urumva taragezweho hanyuma turagura aho ngira ngo pasi ntagushiremo hari mu za 180 mugitangura mu amata nko mu za 72 nyene canke harashiyemo igihe oya 78 hasika niho hari atanguye kuboneka yuko hari terambere ry'umuziki ry'amakorari mutanguye kwitahura kubera tumaze kukuroka ivyombo ico gihe hari amakwaya yarimba hariho ikwaya y'Ikenya yitwa Machakos Kwaya igihe irimba rero yari kwaya muri East Africa yari ikomeye abantu benshi bigirako basi n'izindi zari za Mwanza Tony Kwaya n'amakongoro hashwa zari nk'izo zitatu basi rero bene data barabapigaye mu muziki bahagirisha kati lazima tupige nka Machakos tugeje kurondera uburyo bwose ivyo bigezweho natwe turogira aho dushika basi babijaye mu nama tuti icimviro ducane ciza kuko tumaze kuronka amafaranga kuvyo tumaze kuronka ntacobuza yuko tworondera uburyo natwe twaroza ku recording kugira ngo turonke iterambere rya korali yacu n'ishengero basi aho ni hafi mu za 80 za 70 hari muri 78 kubanda 80 gutyo basi rero urumva twatangiye kurekodi mwaka 87 no recording ya album ya mbere era yasamehewa Eliphaz Habona ko ari umuntu yavumye cyane bivanye nako yakuntu yahindura amajwi yiwe usanga ijwi rimeze nk'ijwi ry'abagore kuburyo abantu baramukunda cyane ndibuka harigiye twahora duharira ko gusa umugabo n'umugore tugaharira abantu gasaba ko baharira Eliphaz Habona mwaratanguranye canke yoba yaje mu nyuma Eliphaz twaratanguranye ahubwo je nasanze barimwo ariko ntiyari bwashike mu rugero rw'umuntu w'umuhanga ariko n'umuntu mu by'ukuri nk'imo bari munamaze kubona barimbisha Eliphaz Imana yari yamuhaye impano yo kwigisha indirimbo kandi Eliphaz Imana yari yamuguriye vyose impano yo kuvuza umuziki yaba keyboard cyaba gitari no kwandika indirimbo vyose Imana yari yamuhaye vyose Eliphaz akwigishije uririmbo ntimwarosibamo ngo indwi zibiri mu mucyo oya yarigisha nyene kubona kwa gatandatu kurindi yashaka kumubona uririmbo atabwo kwayo mu byukuri Eliphaz Imana yari yamuhaye ingabe idasanzwe basi rigashwe naryo nuko ari ry'Imana yarageze gutune nyene urumva
bikemera benshi baraharira urumva bagatsiba no gutsiba bakaryana amafaranga bamotoya si umugabo n'umugore basi Bahari ya vijana ni nguvu zao, ni nguvu zao. Bahari ya moyo wangu ni kumpokea Bwana Yesu. Bahari ya vijana ni nguvu zao, ni nguvu zao. Bahari ya moyo wangu ni kumpokea Bwana Yesu. Wari kwatubwira ko hageze 87 niho mwahisemo gutangura kuja ku recordinga album ya mbere mwari recordingiye he iyo album yari yahe byaraboroheye byagenze bite bamaze kubitubwira mu nama twesha mu nama twekuza ku record Eliphaz na ndayambaje bavuze ati mwebwe ntimugire ubwoba none uko tupiga itandukanye n'iri na macako cyangwa na manza tawuni kwa hiyo ntimugire ubwoba tutafaho urucu baraturemesha none urabona bo nibo baraba musicien kwa hiyo yari lazima kandi kugira ngo dushike no ku ntumbero barabantu batubumvira ico tubabwira kuko ntakwikakisha ngo je ngo ndi mwenyekiti cyangwa ndi kubera ndi mwarimu ngo mvuze twashaka kumbwira ati ebana banda ya budget kwa kweli umuziki wanyu uko tuvyumva twebwe oya hari ibintu kwigabanyamo bakavyumva Eliphaz uyu muziki ni muremure muga dukeneye amajambo ntosubiramo namba akavyumva kwa hiyo ikintu cyatutabaye cyambere ko bayikumvikana mwashira hamwe kandi sinami mwe umutima umwe twarumvikana kandi tukubahana hayo ikindi rero catumye dushaka ku ntumbero ko bari gusenga kuko tumaze guhitamo kwimvira kuza kuri record twatanguye no gusenga tubwira Imana twaye tuza kuvuga ubutumwa tugomba kurunda kuzoza kuvuga ubutumwa tubwira amahanga yose kwa hiyo tukusaba Imana tubonekere nk'Imana ikintu ciza rero kigira ingorane kigira intambara tumaze kukivuga muri korale yose niba bamwe bavuze twamutwabwira kwibona kwanyu mwebwe sinzi ko muzoshobora namba murimbe hagize ayo mafaranga bamwe bati nta n'amafaranga no gya ndi konona basi ico gihe turicara tunayora ku record tubarize itike kuva Tabora kushika Arusha yazobangaye kandi mwese mwagira kuri recording ya Arusha yari Arusha barabara 13 canke na mwagenda ico gene studio yari ikomeye yari yemewe yari studio ya kijambere igezweho basi tugize ni mu planning murabe itike yazobangaye kurikira muntu kandi barugendo rurerure kwa hiyo twacha Dar es Salaam hama twamanuka tukafata train tukamukamba Arusha basi hanyuma turavyemeza ya tubo none abakeneye kuroza kure abakeneye bumva yuko tuba kuri kuko barihe yari kwa nyigisho nk'abantu 60 ariko abantu babonetse habonetse abantu 15 tubize twebwe uko biri kose bana nayo turya to yagahera ndeki kwa Imana twende mbere kwa mbere basi tutangura gupanga rero ubyo kwimenyereza imimenyerezo y'amazowezi imyifato cyari kintu gitoroshe basi ariko twashimana ico twayisabye twarabonye ko ari Imana isabwe kumva byarabaye ko twavyifuza byarabaye bo tumaze gushika igihe cyo kugenda aho ni 87 basi turabwira ico gihe umwarimu w'umudiyakoni yariho basi turabimubwira bana mwarimu twebwe twakuza kuri record nkuko twabibabwiye yaratwenze umwarimu nasinzi singeje mugendeye mba arabigaya ko twaracho muzoshika yaramenye ko twoshika muzoshobora kwera tuzoshobora ntangorane none amafaranga yazovaye twebwe amafaranga tuzokwirira kugira ngo azokwirira none ko mugomba haraba ibibazo bidasanzwe none ko mugomba uze kuri kodi muri abantu 15 ikwaya biri gute mugiye kwa Nabaye ikwaya yanyu canke ni mwe mugiye kwikora ivyanyu irumva intambara basi twebwe mu byukuri turondera iterambere ikwaya si vyo wacu namba
nitwaronka ni faida kwa kwaya so yari nyungu yikwaya nitwahomba nta kwari zoza kurondera ngo yebanga ni mudufashe ngo twatana amafaranga ya azaba ari ubuhombe bwacu ariko ikintu kimwe twasabye inama yikwaya twagira ngo ni twafanikiwa tukaroranirwa ko tubyifuza byukuri ikwaya izo twimvira gasabuni kuco twakoze mwene data kabaye akazi kadasa basi ico gihe haragera ico gihe ikintu ciza ko cimana kiri intambara nyinshi ico gihe hasigaye indwi imwe ngo tugende Arusha iza kuri kodi ndayambaza muri iyo ndwi abura umwana urumva ibyo byose byari intambara nanje muri iyo ndwi nyene ngize ngo imwanza abajyambazi baraduteka mu nduga duheza n'ifita twose urumva yuko abantu babiri baze kuva murumva mu bantu 10 nabangahe kandi ndayambaza yari kizigeza ari mu ariko ni mwana muziki mashuri niwe yari nk'umuvyeyi w'ikwaya nanje upande wa besi narashe kumijwi urumva rikagira inkomezi basi ariko kubera intumbero y'Imana yari intumbero yayo kuri twebwe ibyo byose je navyo nti iyi safari ndagenda ariko umugore kubera itike namaze kwibwa we wa mugore nta kundi uradusabira tujana Imana enda yamajana ko wabuze urugendo ati je ntabwoba naho yari gupfa nijoro twari kugenda Imana ishimwe Pasteur agenda mpaka Arusha Tabora Dar es Salaam Arusha Moshi Arusha turashika urumva twari kubona abantu batari bamenyeye gutembera nk'abagore ingendo ndende bari barushe bari bamerewe nabi cyane ariko kubera ko Imana n'amasengesho byukuri Imana duhaye gukomeza Album ya mbere rero muyikora muri 87 yari album yahe yari heri aliyesamehewa ariko benshi mwagiye kumenyekana inyuma hamaze gusohoka izindi za fahari ya vijana n'izindi zakurikiyeho za sisi ni barua ico gihe mugisohoye iyo ya mbere yakiriwe gute mwarabonye ko bigenze neza kugira ngo mugire izindi nguvu zo gukomeza canke ko abaye gusubira kwigwana ko nyene kwanza ico gihe tumaze kuzekora tuvuyeyo abantu bazate babo mwemwe kucazumva kubera ico gihe hari igipindi cy'amarango bakunda guca ko inyigisho basi bakashasha mu radio indirimbo rero izo yumva yuko bamaze kuririmba mwaca mu gifyizi gatibo iyi ndirimbo kumaze gusohoka kayikoresha ariya ni ngombwa ibintu sibibi turashima Imana mu byukuri haize iminsi twaje twumva indirimbo zibiri badeshizeko ico gihe mwabyakiriye gute Jero dore nkubwite nari mu isoko nari kujyana bisamaki bazemu abangire agizema kwambi sandirimbo za leta kwambi ziniri matekaze urimbo runaka gwarimbo cyukuru uyo munsi nkuciye mu kuringira nk'abari kugurimbo uyo munsi baratombe kwera nigire umunezero nongera nyine urumva basi ico kiduvizigiro turabona yuko uko biri kose indirimbo zizotoka kwezi kurahera meza arahera mu mezi atandatu aho mu nkambi ho byari bimeze gute mu nkambi bamwe bavuga ati ko magiga ko tarayumvikana izo ndirimbo zanyu gute ariko bamwe bamaze kuzunga ngwibaga ngo bya bintu ngo bizoba ngo twumvise indirimbo zanyu baga kandi ngo cyukuri ngo simbi ngo zirapanze twasi kumbure nta kundi kwa hiyo inyuma y'amezi atandatu sinzi yaragitora gabasha twaronse nani isimu bapigise itabora yuko indirimbo baririmbye abantu b'Ulyankulu kwayo twazitunganije zemeretse ikamati yazipitije yuko zikwiye gusohoka kwayo mbere baronse hari amafaranga yabo yaciyaboneka ya murabaha ibihumbi 40 yaramera menshi Pastor wewe iyo ngo tuyumvise basa n'abayiguze n'abaguze indirimbo zawe nukuvuga uko byari hari asimya baduha amafaranga make cyane ko
nta kundi ariko turashima uko biri kose byaravyuye Kwaya kandi byo ishengero rigira ahantu rigira reputation isanzwe kubera intango Kwaya. Ubutumire rero butangura kuza mutumirwa kuririmba hanze y'inkambi mu bindi aho ntimwari bwasori ya kabiri twagiye gutumirwa haswa tumaze gusora Fahari niyo yakurikiyeho yagize kabiri mwayisohoye muri 90 89 na rimwe twasora sinda ni Fahari hasi twatangura kuronka imitumiro oya Fahari ya vijana yaratwitse yarabaye album ikomeye cyane ukukuya kuntu habona Eliphaz yagenda ahindura ry'amajwi yibuka mengana umuntu w'umukenyezi ebana byabaye ibintu bikomeye mu byukuri twebwe nitwo kwirata ngo twara abahinga bakomeye ariko twebwe kubera igihe twahunga Imana arico yavuze ati mwebwe byabwiye abavyeyi bacu mwanse kuza kuvuga ubutumwa ariko iribenga nzorimena muzoza kuvuga ubutumwa hanze kwa hiyo ivyo twakora byose na Mana twari kwisezerano kanaka nubwo bari bazi ko muri mu masezerano bamwe ababitahura ariko abandi babona ko ari bisabye na bintu byabaye gusa ariko yari nk'amasezerano kuravye ingene twaciye Imana yatudugiza harakaraka nicari kintu gisanzwe namba suki Tanzania dutabarimvye bariho ariko ugasanga nabo bari kuza pasamaye none mwe mugira gute ibintu mugira gute hagati no gusenga no kumvikana nabindi kwa hiyo nibyo bintu byoroshe kandi Imana turayibonye nk'Imana ego 90 mugana muzana Fahari ya vijana iba album yakunzwe cyane ariko tiko turavuga cyane twibanze kuri Kwaya Mapigano eske iyindi ya barabara ya 13 mwatanguriye hamwe bo batanguye ukwabo no kuvuga ijya Kwaya inamana bari ubwiriza bumwe kwayo ku gihe cy'amateraniro twateranira hamwe kwayo nabo nyene twatanguye nkaco kimwe nabo nyene inza twaciyemo nabo nyene zo gukora ibibaruwa kuza kurondera amafaranga nabo nyene zo bakoresheje nabo nyene okay hanyuma rero muragena muratuzanira Fahari ya vijana inyuma yaho ubutumire butangura kwisuka ni hehe mwatanguye gutembera cyane dufate nko mu mikoa ni hehe bakunda kubatumira cyane Dodoma Dodoma no hari hegereye kambi Dodoma ni kure ya Tabora ariko Dodoma hariho imikutano y'amashengero ya Kikristo kwa hiyo bakunda gutumira kenshi buri mwaka baratuma ko twagenda kwa hiyo tumaze gushika Dodoma ho urumva cyabaye ibindi bintu abantu cyo gitangaza nyine urumva twaririmba ukabona ayandi makwaya tumiwe yataguye no kugira ubwoba bwo kuririmba kudibuka Kwaya muri Dar es Salaam twahuriye Dodoma kabisa ukabona ko abantu bavuye Dar es Salaam n'imifato Dar es Salaam basa neza ariko ngurabe kuko inzu wasanga dupanze nk'imahoteli amwe ukumva ingene bari gutukana none biri gute mbona abandi ingene bahagarara neza ntibatinya mike basi kuko yari kubyo byose yari Imana ari kugira ngo icyo sezeranye gishike kigaragare basi byabaye uko hanyuma rero inyuma ya Fahari ya vijana hakurikiye sisi ni barua canke hari yindi yakurikiye hakurikiye sisi ni barua sisi ni barua ariko yongera yamaze gusohoka mwaramaze kubibyamamare ngira ngo ntibyari bikibatangaza yabaye nyongeza gusa ariko haswa mwima murakando irifu kuko yara barayivugije nk'imyaka 5 atayindi Kwaya iraza hejuru yayo mwenye mamuraka kabisa wagenda Dar es Salaam haba mu birabo haba hose wasanga amasupika bakwiti ari guhera mu gatondo aho baca hose mitani haba imosha barusha wasanga ni mapigano kwa hiyo twaza tumaze kumenyekana kumva abantu bifuza abantu meze gute nivyo ibintu bisanzwe nukuri Pastor zindirimbo za Ulyankulu kabisa nkuko nene nabikubwiye tutaratangura ikiganiro wasanga ahantu hose mweyana uko mwaguma muri Tanzania cyane mutakunda sinzi ko mwakunda gutemberera mu Burundi ariko haba ari no mu Burundi
abantu bafise ibiteramo abantu mu bubare abantu bafise ubukwe nk'imanza z'ubukwe zose mu indirimbo za Ulyankulu ntiko bari urubanza rwaba rwamaze gufeiringa wasanga ari ibintu byiza cyane bikomeye hanyuma rero mu bivyamamare nagira kubwire gusa mu by'ukuri Imana ico gihe yaduhezagiye kuko igihe kimwe nari ngiye gutembera impanda ico gihe busafiri bwa train bwari bugoye bwari bworoshe kwa hiyo tiki nubwo yironka kugira ngo hano wicara ntivyari byoroshe ariko kubera ry'amapica twari tumaze gushaka ko tuze ku za video basi ndi ku station ndi kwibaza ntice kwerekwa none isiti dayironka gute itike nayironse ariko nta namba z'isiti kandi itrain iruzi ariko bisangwa hariho uwundi afisa imifugo wiraya maswa urumva nagiye kumenya mu nyuma amaze kubimbwira rero kubera ishusho aranyegera agisamahani ibira samahani kise wewe ni mkaji wa wapi ngize ko gweri kumbaza cenyo ngo haraho mengo narakubonye je ndi umuntu witabura za okay wewe no muririmvye je ndi muririmvye ngo ndaheza gikukubona kubera iki ngo mvyukuri ngo gituma ngo bwiye nyo ndahezagiwe agize Kwaya Mapigano mu rwi wanje aba harakiza abantu batatu kubera izo ndirimbo zanyu azo no hayugenda hambaye ngenda itabora ndi mugabo nda ticket na ronsi isi tekize mze ntugira ubwoba kabisa nda mvise umugore n'abana babiri nta ngorane we winjire inafasha ironga urumva iteka y'umuntu akora Imana konduriri uyu muntu narinzi tugira turayaga baranzi Imana urazi abantu bitaba kungenda barazi kuntu bitaho India ziryoshe nyene zibereye basi kenda mbaza nyene gute matanguye gute none mwe mukoresha iki ko mbona umenga muri kwirevo yindi aisha kibazo nibaza ko abantu benshi bake babaza pastor nkano hose mwatizerera ko byari biteye ubwoba gose indirimbo zanyu zaramamaye ntacambwira jewe ndabise imifugo wiraya maswa sekwere gze ndaneze kubona aze mbise byisho nagize n'ubundi kamera yangu basi ninge kuchukua picha basi kwa nta ngorane zikweye murakoze urumva uyashima ariko nkashima ukuntu ntabaye na ndonsa ndicara basi kweli bene data nagenda babwira umuntu akora Imana ndagombe burimwo kandi ukora Imana ufite kadasanzwe cyo gituma kenshi ndabwira abantu bananirwa bari mu bikorwa nk'ibi ngo babivemwo ndababara cyane kuko ndushobora kwitahura ariko turi abantu bakomeye umuntu akora Imana kabisa mukuri mupwe no mukuri ni gihangange sundasanzwe urumva ko uyu muntu yari mukuru ndeke nico ikindi gituma ngenda kubwira mvuga ndi umuntu akora Imana n'umuntu akomeye turi Dodoma umugore wa mukwa wiraya yarasaba abadutumye kagize ndasabye Kwaya ise gushika mu nzi wanje mu rugo kabisa ndasabye amari mwatumye mu gikorana batwa mu gikorana bagenda batwakakanwa basi yakeze twese ku tanga uduma saa 12 umugoroba turagenda ebana kwa kweli Imana ndimuyiveko umugore ari gusenga no mushitsi bwoba Imana nkore iki kugira ngo ndonka abantu ngaba muri inzu naciye ndaba umugabo Gerson Gerson nabana kubwira Imana urikanga atapiga simu mugabo yagize aha agize baba fulani hivi tunapoongea wale waimbaji wa Ulyankulu Mapigano wamo ndani umugabo yari sasa yari Mwanza yari mukuru wa benki yakora muri benki kanda Mwanza Tabora na Kigoma sasa watatoka agize sibira ryari none agize barasubira akizimongwe ariko ndakubuye umugoro kundi yahindo mushitsi mukamukwa wiraya ingene yafukama ngo ndawe natwe turi impunzi kumbe Imana yasize tiyari basi ariko pastor ndabona ni byinshi twoganira tukamara n'amasaha menshi ariko none ko
twe twarase muri aya makamba ya vuba hazamutabira tugatangura hamwe bikanka kandi wasanga amakwaya menshi cyane agerageza bikanka bigasubi ibindi bikacumbagira mwebwe ibanga ryabaye irihe kugira ngo mushobore kwamamara bishike hariya ibanga rikomeye kwa ikintu cyambere ko kubahana no gusenga twari kimwe ntitwacanamwe namba iyo contact tubwete ba hakenewe iki twacitaho iyo byatse naka gucegwa kwawe no wacumete basi wacuye waro byandi bongera gucegwa ngo babaze mwarimu wawe kwa hiyo kumvikana byatumye dushika kure no gusenga kumenya tuni ari imbere yanje ndamwubahirize basi ibyo byatumye dushika kure ariko kandi mwaranitanga cyane hageze ku ibintu by'imicanga twaritanga cyane twaritanga bose twaritanga ko twari tumaze kubona ibintu bitari bike kwa hiyo twarakora wewe nakubwiye yuko gihe twagenda Arusha tuza kurekodi mara ya kwanza tuitoa pesa yetu kandi nundi buryo ari ibintu tukeneye umuntu icyo afite yavuga ati bana chukua genda muguri kiraga kwa hiyo ibintu kwari uko yego hanyuma rero muramamara muri East Africa muri Tanzania ahantu hose muramamara burya byaraborohera ukungene mwashobora kubaho nuko kuntu mwamamaye mwifata gute kuko abantu benshi hari gihe bamamara ugasanga bagize ukundi kuntu bagenda nabo ugasanga baniyononera byaraborohera kuko hari nk'igihe nk'iyi Ulyankulu ya Barbara 13 barashitse imutabira canke mwebwe Mapigano mwaragiye ikigoma mugenda mu bishe bya hariya za Mwamugongo uko akubowe menga nsinzi ko warurimo abantu rero ukuntu wabona ukabona n'abatanzania abantu biyubashe ukuntu babaraba ukuntu menga muri abantu mutinyitse ibyo bintu byaraborohera kubana nabyo mu byukuri kubera twatinya Imana ibyo twageze ko twacuze ko ari Imana bikoze yari ngomba duce bugufi tuboneke nk'abantu mu bandi baba bakuze tuboneke ko turabakuze baba bato tumenye ko tumenye ni tubana nabo nta gusuzurana ko harimo namba tutwati Imana habwe icubahiro igihe bavuga ibyaho tutwati Imana habwe icubahiro cyo cyadufashe rero kuko kandi iyo kwagira ngo zikomeye abantu bashinga nayo bakuze hanyuma pastor ni byinshi twovuga ku bijanye n'uburirimbyi bwanyu izi ndirimbo nyinshi zo mwakoze hariho abantu wasanga hageze igihe ugasanga umenga bagenda babanegura hari abantu bakunda kuvuga ngo abantu ngo baririmba imiziki imwe sizigwa ibintu bimeze kumwe ndibaza ngo haramaze guca igihe ngira ngo mwahejeje kwamamara ibyo mwe mwarabyumva abantu babivuga abo bavuga icyo batazi kuko twebwe kuba twaduze ku level yo hejuru nuko studio yavuze ati mwebwe kama Kwaya Mapigano ni kwaya ambao ukwije izana ikindi kintu tofauti yazaba impigo n'ubundi buhinga ukomwa kuva kuri record ya mbere kwezi umunsi aho mugeze usanga tofauti ese kwa hiyo mmetubariki sana kwa hiyo abo studio bari bazungu nari cyane ibintu by'amakwaya hari usanga umuziki nawo ni ikintu gikomeye cyane umuziki wanyu atari mwiza ibintu ntibimera neza ariko ukuntu umuziki wanyu wa Kwaya Mapigano wasanga ari ibintu byiza bajya abantu bababwiza umuziki baba Eliphaz Habona haraho bawize canke nibo babyigisha gusa bajya nibo bavyigisha ndayambaje n'uyo kurumba bamaze kubigisha baciye byacu bibinjiramwo baca bagira umwete nabo kwa mabi urabona ico mumaze kukimenyera umuntu ari yiga mu ntango ariko hanini ibindi bigenda byizana muri wewe ubuhinga ni ugenda ubwirondera kubera bamaze kumenya ati mva hanka ngenda uko ibindi ni wewe biva muri wewe nyine ubwawe akenshi hari usanga uburirimbyi hari igihe bukunda kumera nabi kuko hari igihe usanga abaririmbyi batangura gusenga bakaba pasiteri abandi bagahabwa indi mirimo yo mu rusengero mwebwe ntibyabashikiye ugasanga benshi barasengewe bagahabwa ibindi bikorwa ugasanga bitumye kwa icumbagira
twebwe mu by'ukuri icyo gihe abantu twaronse ariko ndibuka Eliphaz we yari umwanditsi w'ishengero ariko ndacabuza yuko akora kandi twari ibikorwa bindi by'ubuzima bwacu nka Eliphaz yari mwenyekiti yari umwanditsi wa koperative jewe nari umujumbe wa koperative nakunda gusaba kenshi kuza kurora ivyuma vy'isipeza amabasi n'ibindi urumva ariko imyanya yo gutegura imyanya y'uburimvyi yari ngombwa ndayitwarike naramye nti amasaha yanje ikwaya yarageze ntegereje kubahiriza amasaha ikwaya gaca ngenda ibindi nka deposit hari amakwaya yandi menshi wakunda gusanga yakomera kuko usanga mu makwaya ari nk'imiryango itari kure na kure ugasanga harimo umugabo umugore abana canke bavyara we burya Kwaya Mapigano niko bimeze twebwe uri kuraba kwishusho bivaye nuko mu ntango batacitabira ico kintu urumva wasanga rero jewe nemeye gutanga amafaranga nca ntangira n'umugore wanje basi ariko siyo ari intumbero yacu intumbero kugira ngo wowe wese ari umuntu uze muri yo kwaya akore aragenda kuririmba kwayo ndivyabaye namavyo kugira ngo nakagwi ka familia no abatabigiyemo nuko batabishimye mu ntango nubundi bagiye kubigomba bamwe bitagishoboka kugira ngo umva harageze igihe nyine kwaya nyine rugagwa kugira ngo abantu ntibabe benshi uravemera nk'urusengero oya ikwaya ndi yugawe gusa hageze igihe cyo kuza kuri record kubera tutaguma yuko umuntu kintu wamenyereye n'umuntu gitwaye kugira ngo aze kugira urumva byari byoroshe kwayo byasaba ko mutwara bakeya 200 bari 15 ntibarenga nta 200 namba 15 n'abapigaji barimo basanga imbere hari batatu sauti ya pili babiri sauti ya tatu nka batatu besi bane n'abapigaji ariko hari abandi basanga mu kuja kuri kodi muri studio bagatwara abaririmbyi bakeya mbwa kuri video bakaba benshi ariko mwe wasanga no kuri video ari abantu bakeyi byatuma twibaza ati iyi kwaya nta bantu ifise ariko uvuze ko mwashika kuri 60 twari benshi mu byukuri 60 50 bari mu bihe twarashe 60 ariko kubera ki nakubwiye ko mu ntango benshi batavyijukiye kuko tuvyifuza bayo bajya batanga iki gikorwa cyo bakibandanya ariko kandi faida yo inyungu yose yari ikwaya yose ko hari n'igihe harageze igihe dusaba kagasabone bakaduhaye nawe twaragawe n'abandi nyene ikwaya yose yaronka abantu banezerwa mtu yeyote akitaka kunifuata na jikane mwenyewe ajitike msalaba wake anifuate ajitike msalaba wake anifuate ajitike msalaba wake anifuate ajitike msalaba wake anifuate. Turakomeza abariko badukwirikira badusamiye hagati turiko turaganira n'umukozi w'Imana Pasteur Bangirinama ni umwe mu bahoze baririmba mu ikwaya yamamaye cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko Kwaya Mapigano tako turamubaza ibibazo kandi ni byinshi pe ntitwo bivuga ngo tubiheze ariko reka dukomeze. None Pastor ikwaya ubu iracakomeza nkuko byari bisanzwe bimeze gushika ubu mwe mwamaze kuva hariya ubu muri hano muri Australia ishacho n'ikindi kiganiro ngira ngo kumbe tuzovugana ariko ikwaya hariya ngira ngo muravugana nabo barakomeza cyane ikwaya irabandanya n'ubushize umwaka ushize baheruka ibukoba kwayo ubu barashaka kwatumira nyine kujya ko byamye nyine n'ubu barabatumira nyine barambwiye kwa heruka ibukoba ba Eliphaz baracanye barimo okay nta kintu bariko bategura kindi gishasha twokwitega mu byukuri sindamubaza ariko bo bari babwiye yuko biyumvira kongera kuza kuri record basi ariko simperutse kuyaga nabo ngo nongere mbaze ni ikintu bageze gukubu canke bado muravugana nabo cyane ndabahamagaye turayaga basi kamenya inkuru zabo n'abakamikunda undi bobo ko batagerageje ngo rabe ko boshika mu bihugu byo hanze cangira hariya mu zawo ryankuru byari bigoye cyane ndivyari byoroshe
byari byoroshe namba ubona abantu bake cyane bavuyeho bazi no muzavuga byari byoroshe urumva twese urumva ni hamwe umuntu yamenye gusohoka nka jewe kuva mu buto bwanjye na muntu ngunda kugendagenda wamenye gushakisha ndakivuga cyo kubera mu mwaka 70 na 72 nari maze kugenda muri Tanzania kagura isaha nkazitwara muri Kongo ibukavu nkazana amatisi matisi materigali nkazana ku iwacu nkagurisha kwa yo urumva nuko okay none pastor ariko turavye amakwaya uko yamamaye kijya gihe mugabo ubu tukabana kumenga ntibakicamamaye cyane nko byari bimeze rya myaka ya 90 kubwa wibaza ko byavuye kuki urabona abantu ijambo ry'Imana novuga ko ikomwe bagomba kurititura ariko niba twebwe twarageze ku ntambwe imeze uko indimbo zacu zose yari Bibiliya ntitwafata ngo umuntu ngo ari kugenda apfa gutora amajambo yo gutoragura message mwatanga yari Bibiliya kwayo nico gituma rero usanga muri no minsi bigorana usanga abantu bacanganya ibintu karawa n'umuntu iyi ndirimbo iva hegashikanahe inyigisho itanga indirimbo niyi ugasanga rero kaya kanovera kubera tajambo ry'Imana ririmo asiri ugasanga ntako ariko ugasanga abantu benshi nizo bakunda izo nyene usanga umenga zirimo ama message yo kuvuga ngo Imana izoguhimigisha abandi ukamenga bariko baririmba bavuga bikoma abansi babo ibintu nk'ibyo ugasanga nizo zikundwa cyane muri kino gi ico urumva ni bihe tugezemwo ibi ni ibintu byavuzwe bizoba kwayo bisabwira ngo Imana iguha ubwenge no kumenya kuko turi mu bihe bikomeye kandi nawe utugwanya nawe urumva nawe nyine yahagurutse arabona arikanga yuko umwanya wose ishengero ryogenda kwayo ni lazima ashoye ibintu byo kuzimiza abantu ibintu byo gusamaza abantu indirimbo zitagira aho zivana aho zishika abantu barazikunda cyane ugasanga nizo gukebekana iki kwayo urumva nta nkome zifita namba kandi usanga nubwo bikunda ni bamwe ariko umuntu yakiriye agakiza arumva atoya ibintu yego baririmba ariko no indirimbo zanyu wasanga zimo message kabisa zikomeye hari nk'indirimbo nkunda sisi ni Rwanda yikunda cyane fahari ya vijana mwenye mamlaka indirimbo zanyu wasanga zifise message ikomeye ni Eliphaz yazandika wenyene canke abandi barafashanya n'abandi mwikwaya gufashanya kwabo kira muntu yaratunga Eliphaz yaratunga indirimbo yarahimba indirimbo ndayamaje gahimba n'ubundi hari mu wundi nawe nyene yaratangiye kugerageza yitwa Liberite yari muri nawe yarahimba nawe nyene kwayo abo nibimana yari yaduhaye nk'abahimbye b'indirimbo kwayo natwe tukamenyene ico tubwiye n'ingene tugenda amajwi batubwiye akabari tugendamwo basi atwigisha tubona dutwaye natwe twambwe tebana oya bwana mwari mu ahantu wari kwiguhagara gatoya canke akavyumva ico gituma rero twagiye dushika ahantu ngaho Nimwigeze musoka Tanzania umugene mu bindi bihugu muri East Africa twebwe abagenzi ba 13 baragiye Kenya ariko twebwe twagize igiyamana kibi Moi president wa Kenya yashimye urimba ari urimba rwa upendo ruvuga upendo na heshima pia rurya president wa Kenya rushimye atuma Moi atumikete muri wizara mambo ya ndani basi ntibabitubwira bacu barinumira banumye hari umukwa makazi yitwa Murope yari afisa salama wa taifa amaze gushika Ulyankulu akumva katobona gize siyimani basi tu sinyiye kuna barua yenu ilikuamia na ni wizara mambo ya ndani kwa hiyo kuna rais wa Kenya alikuwa ameomba mumfike huko kuimba basi gize byo twebwe nta ngorane uko ivyo tutabonye ntitubisha ku mutima ariko ko tuvyumvise basi nta kundi Tanzania mwarayigenze yose hafi muyiheze kweri
Tanzania twagiye aho dushoboye nki Arusha Moshi ya Kigoma Mwanza maze kuva baragiye semza ukerewe baragiye Mwanza Kahama uko twagiye ahantu henshi Ego Pastor reka duse n'abagana ku musozo tumaze gushika hano muri kino gihugu ca Australia urabona twaragerageje tukatangura amakwaya n'ubu harayandi yakiko yaratangura n'ayandi yagenda yakomeza bigenda bicumbagira ariko turi ahantu tuvuga ngo turabakene cyane ariko ugasanga ibintu byo kuririmba ntibitera imbere ku bwanyu nk'inarabibonye mwovuga ko ikibazo shoba kiri hehe urazi nakubwiye ndi ikintu gikuru umuntu yose abimana n'ubwenge no kumenya urabona ibihugu bitandukanye ibihugu twarimwo birimo ibintu byinshi bituma abantu basamara kwayo kandi ugasanga wese amaze gushanga agomba kwigira umumenyi nubwo ubwira ikintu ndagitahure kwaguca bugufi kugahera none urumva udaciye bugufi ugira ingorane kwayo nico bituma rero ngaho usanga ibyo bakora bitagira ingomezi kubera nta mutima wabyo barabangikanya akora iki ari nibindi ari gukora kwayo ugasanga kugira ngo aronko byo kubimenajinga byose bikamugora ugasanga iki kitamuha amasirahi manini akivuyemo urumva nizo ngore mbona ariko yabame ati umukozi w'Imana niba nahamwe n'Imana kuyikorera ndegeje guhagara nkayikorera kuko faida ni abadaye ariko uvuga ngo ngomba ngo nironkire ibihera uyu mwanyene kiba cibana cyo gukora namba kwayo ino ikibishe urabona nisi yindi meze ukundi sinze no isobanura gute urabona n'abaje bahagaze benshi baraguye bijanye na hali ya hewa kundu ahantu kundu hari ahantu umuntu azi ati n'umukristo kwiye umuravye usanga aho muzika atari musanga kwayo ninacho gituma rero twagize ingwara no mashengero wasanga abantu umuntu yaje atanu yuko acimana azi wasanga cyo ndi mwari mu ndi pastori basi none kubera ibintu nk'ivyo ugasanga n'abantu yo remeje ngo bakora ikintu ngiki ndikibe kigishoboka kubera nawe nyene ndaca fita cyo batera muri abo bantu kugira ngo abahanure bahagare bashikame bakora Imana mu byo bukwiye ico naco catumye abantu benshi bananirwa gukora iko c'Imana Ego Pastor lakandi kabazo novuga kabazo kamatsiko nkuko bavuga mu Kinyarwanda ubu muri ko mushikira imyaka yo gukukuruka mwarabonye byinshi mwavukiye mu Burundi uri Murundi aho ukomoka mu Burundi kandi warakunze cyane n'uburirimbyi niko no bivuga ko wabutangiye ukiri muto kandi urabukomeza mu Burundi hari imigambi mwamufita canke Tanzania kumva mwabaye imyaka myinshi imigambi mwamufita yo gufata mu mugongo nk'ayandi makwaya yo bagiye gutangura kugira ngo bize bibicibutso bati turafise umuntu yatwitayeho turafise umuntu akunda uburirimbyi yadufashije ico nka jewe sinari gukora ari umuntu ambwe ati dufashe muri ubu buryo kuko ndaza akamaro korera Imana ngomba namufasha kuko biri kose arabura gusa ntafise ikintu ariko nuko ntabadagifise nobwira Imana tabara abantu kuri kina kuko iyo senga ni Imana nzima ni Imana yumva ni Imana yishura kwayo ariko mfise ico bwe ngo ndabahe ni ngombwa nderere mfasha Ego cyane turagushimiye Pastor turagushimiye reka dusoze ni byinshi ntitwohava tubivuga ngo tubiheze ndibaje kinige rizogaruka mutuganirize ku zindi ngingo ni byinshi mu tuganiriza ko muri abantu muri umuntu mukuru murakuze mwabonye byinshi twe tukiri batongira ngo murafise byinshi mushobora kutubwira mukaducira n'umugani n'ikindi gihe tuzogaruka tubaganirize ngira ngo muzotwakira basha ntango nabo hose nabakiriye ndabona ko ahubwo ntangorane kaze mbere urumva natwe imyaka tugeze mu gihe turanga abantu batwegera ariko twumva kwiyumva utuvuga tukagaruka ukumva yuko nawe ukirimwo kwayo nukuri ndabashimiye cyane ko Imana ibongera umugisha bikorwa mukora Imana irushize kubihezagira irushize kubashira imbere ariko mutavuye muyimenye rwose mukore mumenye uko inyungu yanyu muzoyironga kwayo cyo babera ciza kurusha
murakoze cyane pastor, reka twatanguye dusenga, reka twongere tubasabe mu dusengere mu majambo makeyi, ariko mutarasenga sinzi ko hari akajambo mwobwira bamwe ba Eliphaz Habona n'abandi mwahora mukorana igikorwa c'Imana hariya Ulyankulu kumbure mukabatasha. ugize neza mu byukuri basha nukuri ndabagombiriye bose aho bari Imana ibongera umugisha ndazi ko bariko ntibataye muri Imana babandanye bashishikare gukora ko burije bugira buce tuze kwakira icyo twasezeraniwe kwayo babandanye bashishikare mbere uburyo bundi buriho abantu barakeneye kubona ko nkunda kubona benshi bambaza gute yakwaya gute yakwaya kuko benshi ndumva kweri bagerageza ko bashoboye kose kugira ngo barondere ikindi kintu bo kwerekana ariko kandi babandanye bahagarare kuko ko bakoze bo ntibashobora gitaha ariko kajene namaze kugenda hanze kuko ngeze muri Malawi byukuri wamenga abantu hari cyo nakoze abantu baci baje kungwa ko ngo ni babantu ngo baririmba ngo yo amasoda ngo fata isoda ifata ikinaka kwa hiyo twakoze ikintu bidasanzwe kandi nizira yuko nitwahagara mu kuri kwayo tuzoronka ibintu bikomeye imbere babandanye ntabwo Imana ikumwe nawe kandi turabasengera ndabasengera igihe cyose yego dusengere turangize. Turagushima Mana kuri Mana urumwizigirwa twagwaye kaze tugitangura ibiyago Mana tugushima ukuntu wabanye natwe ukuntu tuzigamye ahantu kandi uhazima nabano nino misore mwana Imana Mana yacu Mana nzima ndagushimiye ko ibyo wewe warubizi muri programme yawe warubizi akujana narinzi none Mana ngushimire kuvyukoze mwami hanyuma na bene data bongera umugisha Mana yacu Mana nziza uyu mugambi wafita wongera inkomezi wugure rwose bagira intambwe kugira mwana w'Imana ijambo ryawe rikwire hose abantu batahura ubwiza bwawe abantu batahura inyungu iri muri wewe Mana bagukurikiriza ubukoze Mana urakoze ko abanye natwe urakoze kandi ko tuzigamye ahantu cyo ndabisabye nshima nteguruka mwami ni kubwiza ryawe ryo amen. Onjeni one ya kuwa wana yumwema onjeni one ya kuwa wana yumwema mtu yule anaye mtumaini Bwana mtu yule anaye one ya kuwa wana yumwema onjeni